Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana mwese munkurikirana kuri IMBURI TV. Ndashima Imana cyane ko iduhaye aka karyo ko kugira ngo dushobore gusangira namwe ubutumwa bwiza uno munsi. Rero Imana ishimwe cyane, numva twotangura tugashima Imana ubwa mbere yuko iduhaye aka karyo. Mana yacu turaguhaye icubahiro cyane, wewe uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, wihishuye biciye mu mushumba kandi umwana wawe Yesu Kristo wo mu bura bwawe. Turagushimiye cyane. Uyu n'umwanya mwiza aho uduha akaryo nk'aka kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza n'amahanga n'abantu bari hirya no hino kw'isi bumviriza. Mana yacu, reka biciye mu bushobozi bwa mpwemu yera utugenderere, gwendere umuntu wese, uduha ubuntu muri no minsi kugira ngo umuntu wese ahure nawe Mana. Mbega Mana yacu, erega ni uhamagara, ni utumira ababereye kandi abakwiriye mu gihe nyaco. Ndasenga kugira ngo ubutumwa bwiza igihe buvugwa, igihe bwumvikana hirya no hino, umutima w'umuntu utoranije urobanure kubw'ubuntu bwawe, ugenderere kubw'icubahiro cawe. Urakoze Mwami. Nanje ndagomba kugira ngo mbe indogo bugenderako, uvugire biciye mu kanwa kanje, ucura amajambo biciye muri Bibiliya yo gukiza imitima y'abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abantu bari hirya no hino Mwami. Ubatabare biciye mu butumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu mwanya nagomba dusangire indirimbo y'amajana 280, ndaririmba igitero kimwe canke bibiri hanyuma tuce tubandanya. Imisi irahita vuba, irahita yiruka, ukwigenda benshi bapfa batamenya umukiza. Hari igikorwa cacu tugikora n'umwete, tubandanye dukore, imisi itarahera, irahera, irahera, imisi irahera, nituve hasi twese, tureke gukererwa. Ni indirimbo irimwo canke ivuga yerekana mu buryo budasanzwe ingene imisi yacu iri kwirahera. Muri kiganiro cacu c'uyu munsi nagomba tuze gusangira ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza. Ariko kugira ngo tuze kumenya ubutumwa bwiza, turaza kubanza tumenye ubutumwa, twumvise ubutumwa bwiza, hariho n'ubutumwa bubi. Rero tuza kubona ubutumwa bubi, hanyuma kandi tuza kubona n'ubutumwa bwiza, itandukaniro ry'ivyo bintu. Hanyuma kandi turaza kurabira hamwe nico natwe twokora muri iyi minsi yacu. Murakoze cyane. Rero tudatevye twagomba tuje mu ijambo ry'Imana. Igihe turasoma muri Bibiliya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, reka dusome mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca kabiri. Turasoma ku gice ca kabiri guhera ku murongo wa mbere. Muri iki gice ca kabiri guhera ku murongo wa mbere turahabona amakuru adasanzwe, ingene ku munsi wa Pentecote, ingene mpwemu yera yaje akaza ku ntumwa zari zimaze igihe ziri kumwe n'umwami Yesu. Aha niho dutangura kumvira mu buryo budasanzwe intango y'igikorwa c'ishengero, n'ingene tubona itwara butumwa rero rica riva ngaho oye rikaca rigenda hirya no hino. Ikintu tugomba kuvugana ni umutima n'ubuzima izi ntumwa za Yesu Kristo zari zifise. Turavye aha muri kino gice ca kabiri turabona ko kuva kuri uwo munsi wa Pentecote ari wo munsi mpwemu yera yaje ku ntumwa, intumwa zikaca zigira ubushobozi budasanzwe bwo guhaguruka zidatinya, atabwoba zifise, zigatangura kuvuga zishingira intahe Yesu Kristo. Ubutumwa zavuga
zari zibuzi neza, zari zaramaze kubutahura, kuko Yesu yari yamaranye nabo imyaka 3 n'inusu. Iyo myaka 3 n'inusu yose abana nabo, aharyama niho baryama, aho araye, ahantu hose agendera barabanye nawe cane. Petero ndakunda ijambo avuga ati ico twikorakoreye, uwo twiyumvirije, ico twiboneye n'amaso yacu, ico avuga sivyo yabwiwe, oya yarabonye n'amaso yiwe, yariyumviye, yariboneye. Ivyo bavuga rero bavuga ukuri. Rero uyu munsi nkuko twako turavuga ubutumwa bwiza ntidushobora kubumenya tutamenya ubutumwa bubi. Ariko reka tubanze turabire hamwe umutima w'intumwa za mbere canke ishengero rya mbere. Ishengero rya mbere rero ryari rifise umutima udasanzwe. Uwo mutima nawo n'uyuhe? Ariko turaraba vy'ukuri bari abantu biteguye gutakaza ubugingo bwabo hagati mwihamwa bari barimwo, hagati mu mibabaro idasanzwe. Ubuzima bwabo bwari bwiteguye mu buryo budasanzwe. Twibukanye Yesu igihe yava ku isi yagiye ababwiye ati ndaje vuba. Ico ciyumviro baca baragifata, bari bazi yuko nk'inyuma y'indwi imwe canke kwezi, bari bazi yuko mu misi yari hafi Yesu ya Kristo yaragiye kuzogaruka. Sinzi kiri ngene cari kungana ko yari kubindwi imwe, mugabo yari yabahaye mission itomoye. Mission yari yabahaye yari yabahaye igikorwa co kuvuga ubutumwa bwiza kuva Yerusalemu kuja Yudaya kugera ku mpera y'isi. Mugabo aca babwira yuko aje vuba. Iki ciyumviro kivuga yuko Yesu aje vuba nico cari intumbero nyamukuru y'ishengero rya mbere. Nukuvuga ngo baravuga ngo Maranatha bisigura ngo araje vuba, Yesu araje. Iki ciyumviro ni ciyumviro gihambaye cyane. Iki ni ciyumviro gikwiye kuba cubatse umutima n'ubuzima bwo kwizera kw'abakristo mu kumenya ko Yesu Kristo aje. Rimwe na rimwe ibi turavyibagira, tukibagira kumenya, tukibagira ubuzima iyo shetani yakoze muri iyi minsi no kwibagiza abantu, mu kubereka yuko umengo niko bizohora uko bimeze, mu kubereka yuko umengo ibyo Yesu yavuze womengo ni inkuru yavuze gusa, umengo yaravuze gusa ibintu bitazoba. Ariko mbabwira ukuri, iki ciyumviro ntumwa zari zifise ishengero ry'uyu munsi riragikeneye kugira ngo rishobore guhagarara, kugira ngo rishobore kujana ubutumwa no gushikana ubutumwa ku mpande zose z'isi nkuko ijambo ry'Imana rivuga. Muci ntumwa nibaza n'abigishwa b'ishengero rya mbere bose bategezwa kumenya, kandi natwe buri munsi twomenya, nuko Yesu kutaza kwiwe gushingiye ko agomba yuko abantu bose bihana, bamenye ubutumwa bwiza, bamwizera, bamumenye. Rero uyu mutima wo kwishengero yuko Yesu aje vuba niwo mutima wakorera mu ntumwa za mbere, niwo mutima wakorera mu ishengero rya mbere. Iki niyo moteri, niwo muriro waka mu mitima yabo, bigatuma bitanga, bagaheba amagara yabo, bagaheba imiryango yabo, bagaheba ubutunzi bwabo, bagaheba n'ibindi byose. Haleluya! Iki kintu cari gikomeye. Rero uno munsi nagomba ndababwire yuko natwebwe ishengero ry'uno munsi, mwebwe mwese munyumviriza, muri abakristo mwizeye, mumaze kwakira ubutumwa bwiza, mumaze kubumenya. Aha ndahavuga gose, mumaze kubumenya. Rero reka tubanze tuvugane ubu naho tuje gucumvira kuvuga giti mbega inkuru mbi nayo niyihe. Iyo turasoma mu gitabo cy'Abigalatiya turahasoma amakuru adasanzwe mu gice ca mbere guhera ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'9. Haravuga hati ndatangaye yuko muriko murareka vuba mucyo yabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo, mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo kandi atabundi buriho. Ariko hari abantu babahagarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Ariko naho yo bari twebwe canke umumarika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye arakavumwa. Nkuko twavuze ubwa mbere, nanone twongeye kubivuga nihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye arakavumwa. Iki kintu kirahamba. Hano mbega ishengero ryari riri mu biki? Paulo niwe yari yavuze ubutumwa bwiza ngaha mu ishengero ry'Igalatiya. Ubutumwa yari yavuze buratomoye cyane ukurikiranye ivyete vya Paulo, bwari ubutumwa bwerekana neza kumugaragara igikorwa Yesu Kristo yakoze, ingene yapfuye akazuka agapfa mu gishingo c'abanyabyaha. Kubw'ivyo akababwira neza yuko ugukizwa kwawo kwari guhagaze ko bizera ubuntu bw'Imana. Ariko haciye haza abandi bantu
abo bantu nabo bigisha iki? Bababwira bati mutegezo gukebwa, bakababwira ibikorwa by'imigenzo y'ikiyuda kugira ngo babikore kugira ngo bakizwe. Imana idufashe muri iyi minsi yacu hirya no hino kwisi hari imigwi y'abantu biyumvira ko ibikorwa byabo bizobakiza, biyumvira ko amashikanwa bigira 10 n'ibindi byose. Simvuze ngo ivyo mureke kubikora, ivyo ni byiza, mugabe ivyo ntibishobora kuduha agakiza, mugabe ivyo ntibishobora kudukiza, ariko igishobora kudukiza ni igikorwa kimwe cari kiri mu butumwa bwiza Paulo yari yavuze bw'ingene Yesu Kristo yapfuye. Mbega ubutumwa bwiza Paulo yavuga n'ubuhe? Tuza kububona. Ariko ngaha tubona ingene mu ishengero ry'Igalatiya haje abantu bavuga ubundi butumwa, bavuga izindi nyigisho zari zinyuranye n'izo Paulo yari yavuze. Paulo avuga ati ndatangaye yuko muri ko murareka vuba ubwo butumwa. Hirya no hino ku isi hari abantu bitwa abakristo, mugabo ubutumwa bafise rimwe na rimwe usanga atari bwo, kuko bizera ko ibikorwa byabo bizobakiza. Barabwirwa ibikorwa, barabwirwa inyigisho nyinshi z'uburyo bwinshi tuzogarukamwo, mugabo twebwe uno musi reka turabe ico Imana yodufashisha kugira ngo dutahure. Haleluya. Paulo imvugo akoresha ngaha ni imvugo no kwita imvugo ikaze cyane. Avuga ati muriko murareka yabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo. Paulo ingene avuga ku murongo w'indwi avuga ngo nta bundi buriho. Hari abantu bahagarika imitima. Erega inyigisho z'ibinyoma ubundi zirahagarika imitima y'abantu, kubera ko zibabwira kwigwanirira, zikababwira kwigerageza n'ibikorwa byo mu bikorwa byabo n'inkomezi zabo. Oro mu nkomezi z'umuntu ntashobora gushikira Imana, ntashobora gushikira agakiza, ntibikunda. Ariko Imana yarakoze igikorwa kimwe bice mu mwana wayo. Haleluya. Ico gikorwa kimwe ico Paulo yari yavuze, ico gikorwa kimwe nico bari bakwiye kwizera. Mu kwizera ico gikorwa ubugingo bwabo bugakira. Haleluya. Bakunzi b'Imana, abantu b'Igalatiya bari batanguye kwizera ibikorwa byabo, bakizera igikorwa c'ivyagezwe, bakizera ibijanye n'imigenzo y'ikiyuda, ko menga ivyo bintu bazobonamo urukiza. Ariko Paulo arabagabisha ati yo aho twariko turavuga ingene Paulo akoresha imvugo ikaze mu b'Igalatiya, akoresha imvugo ikaze cyane, avuga ati abantu bavuga ubutumwa bunyuranye n'ubwo navuze. Avuga ati naho yo bumarayika, naho yoba bugira ijambo akoresha avuze ngo naho yo bumarayika, ariko aravuga urugezo uri hejuru. Amarayika ni ibiremwa byari mu buryo butangaje, n'abantu babubahwa mu buryo bukomeye bafise inkomezi. Mugabo Paulo avukoresha imvugo ikomeye cyane, akavuga ngo naho yo bumarayika avuga ubutumwa bunyerwo twavuze arakavumwa. Cyambere gikomeye nuko Paulo ubutumwa yavuze arabwize 100% ko ari ubw'ukuri, kubera ko mu bindi bice Paulo arerekana ko ubutumwa yavuze ni bwari ubutumwa yahawe n'abantu, ariko bwari ubutumwa yakuye ku Mana. Yesu Kristo ubwiwe niwe yabumuhishuriye. Kubw'ivyo rero tubona ubwo butumwa Paulo yavuga ubwo ari bwo turaza kububona. Ariko reka turabire hamwe mu Bikorinto ba kabiri gice ca 11 murongo wa 3 n'uwa 4. Havuga hati nagomba ko barankurikirana, mfise Bibiliya y'Igiswahili nariko ndasoma ngerageje gukoresha iyikirundi muri telefone, ariko mfise Bibiliya y'Igiswahili nagomba nkoreshe n'Igiswahili kugira ngo indimi zose kuko nizo guhimbaza Imana. Reka nsome. Avuga hati lakini nachelea kama yule nyoka alivyo mdanganya Hawa kwa hila yake, asija kawaharibu fikra zenu mukaacha unyofu na usafi wa Kristo. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumuhubiri, au mukipokea roho nyingine musioipokea, au injili nyingine musioikubali, munatenda vema kuvumilia naye. Iyo turavye muri murongo turona Paulo avuga ati ndiyubara nkuko yanzoka yahenze Eva na Adamu na Eva ikabahendesha ukweruka kwayo, ni ariko namwebwe yoshobora kubasuka. Ati ndiyubara ko namwe ishobora kuba yarabasutse. Ariko ku murongo wa 4 avuga ati iyo haje undi muntu ababwira ubundi butumwa, akababwira undi Yesu, wewe muramwemera. Imana ishimwe cyane, wewe muramwemera. Aha rero biratangaje ingene ishengero ryashobora kumviriza izindi nyigisho zinyuranye n'inyigisho za Yesu Kristo.
Biratangana ingene ishengero ryashobora kumviza ubundi butumwa bumwe n'ubutumwa bwa Yesu Kristo. Iki rero nico gikorwa gisanzwe kirakoreka no mw'ishengero ry'uno munsi. Abantu benshi barumviriza izindi nyigisho, barumviza ubundi butumwa, barabuyoboka, barabukomera amashi, barabutangira amafaranga yabo n'ibindi bikorwa byinshi bakabikora, ariko atari ubutumwa bwiza bwa Kristo. Paulo avuga ngo ndatangaye mu Bigalatiya, ariko ngaha nakavuga ati uyo hagize undi muntu ababwira uwundi Yesu, akababwira ubundi butumwa, we muramwemera. Birababaje cyane ingene muri no minsi umugwi munini w'abantu bakurikira inyigisho zindi. Ariko nagomba ubu naho turabire hamwe inyigisho canke ubutumwa bwiza bw'ukuri ubwo aribwo. Ngaha tuko turabona ingene ubutumwa bwiza, ingene inkuru mbi yavuzwe mw'ishengero ry'Igalatiya ikavugwa mw'ishengero ry'Ikorinto, ivugwa n'abigisha b'ibinyoma, kandi iyo nkuru yarumvirijwe. Igalatiya barayumvirije kugeza naho Paulo aronka amakuru yuko abigalatiya bahindukiye. Nikorinto naho nyene byagenze uko nyene, haraje abantu bavuga Yesu wundi, bavuga ubundi butumwa bunyanye n'ubutumwa bwa Kristo. Iki ni gitangaza gikomeye. Uno munsi mw'isi nzima huzuye imigwi y'abantu bavuga ubundi Yesu, bavuga ubundi butumwa bunyuranye n'ubutumwa bwa Kristo. Kandi abantu imigwi y'abantu benshi barabuyoboka, barabwumviriza, kubera iki? Buvuga ibikorwa by'abantu, buvuga umujyo umuntu yigeragereza, buvuga ibikorwa by'umuntu, buvuga imigisha, buvuga amafaranga, buvuga ibihajanye n'ubuhanuzi byinshi bitandukanye. Mugena ngo ndababwire turaza kurabira hamwe ubutumwa bwiza ubwo aribwo. Bakunzi b'Imana, nuko turiko turaraba ngaha aye mu Yeremiya igice cya 6. Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16. Havuga ngo Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mukaone, mukaulize habari za mapito ya zamani. Iwapi njia iliyo njema, mukaende katika njia hiyo, nanyi mutajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Igitangaza kiri ngaha ningene abantu mu gihe ca Yeremiya, abantu mu gihe ca Yeremiya barabwiwe bati hari inzira ya kera mukwiye kujana. No muri no misi yacu nagomba ndababwire, nubwo ubutumwa ari bwishi, nubwo inyigisho ari nyinshi, hariho inyigisho imwe, hariho n'ubutumwa bumwe abantu bakwiye kumviriza. Mugabo kandi abantu muri no misi barabwirwa ubwo butumwa, ariko ngaha hariho akaryo Imana iha abantu kuko bashobora kubwumviriza. Abantu mu gihe ca Yeremiya bari abantu bavugisha bavugira ku mugaragaro, baravuze bati iyo nzira ntituyijana. Nimurabe ngaha bavuge ngo hari inzira ya kera. None munsi inzira ya kera iriho bakunzi b'Imana. Iyi nzira ya kera ishengero ryojamwo mbega niyihe? Turaca tuyibona mu butumwa bwiza. Reka dusome igitabo c'Abaroma igice ca mbere guhera ku murongo wa 2 gushaka ku murongo wa 4. Havuga hati, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Aha ayo muri umurongo havuga ngo ubwo Imana yasezeranye mu kanwa k'abahanuzi mu vyanditswe vyera. Uyu murongo turavye avuga ngo ubwo Imana yasezeranye, hacaza ikibazo kugira ngo dutahure neza ngaha. Twaba twasomye umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere nawo uvuga ngo Paulo mtumwa wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa ahubiri injili ya Mungu. Ubwo Imana yasezeranye n'ubuki n'ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza rero Imana yari yabusezeranye kuva mu ntango, yari yabusezeranye kuva kera kugira ngo abantu baze babwizere. Ubwo butumwa rero Paulo nibwo Imana amuhagurukije kugira ngo avuge. Bwavuga iki? Bwavuga igikorwa ca Yesu Kristo.
Ku murongo wa gatatu avuga ngo yani habari ya mwana wake aliyezaliwa katika ukoo wa Dawidi kwa jinsi ya mwili. Ngo ni inkuru ivuga ivy'umwana wayo yavutse mu ruvyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri, na kwa kudhihirisha kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho Mtakatifu kwa ufufuo wa wafu Yesu Kristo Bwana wetu. Aha Paulo arerekana yuko uwo Yesu Kristo yari yaseze ngo mu ruvyaro rwa Dawidi. Bakunzi b'Imana, mbega ngaha ni giki dutahura ngaha? Imana yari yarasezeranye Dawidi iramubwira muri Samueli wa mbere. Imana yarabwiye Dawidi iramubwira ngo icumu ati murura rwawe ntihazobura wo kuganza, ntihazobura uzoba ku ntebe. Turavye ubwo buhanuzi kuri Dawidi bwashitse gute? Salomo mbega yoba ari we ariko aravugwa canke bo barabahungu ba Salomo? Ariko hariko aravuga urengeye Salomo, uwo nawe yari Yesu Kristo niwe ko aravugwa, ko ari we ruvyaro, ko ari we azoza, kuko ni ubutumwa bwiza bwari bwaravuze. Rero isezerano Paulo cyari aravuga ngaha ariko arashingira intahe bwabo hanuzi bwari bwaravuzwe bwose kuri Dawidi bwinge n'Imana izomuha umwana azohora ganje ibihe byose, na uwo mwana ni Yesu Kristo. Aha tubona rero ngene Paulo yari aravuga ati ubutumwa ndiko ndavuga si bushasha, ahubwo bushingiye mu Imana ari yaravuze kuva mbere y'igihe. Haleluya. Ubu rero bisigura iki? Twebwe nk'ishengero canke abizera iyo bari hirya no hino kwisi, ubutumwa bakwiriye kwizera tuca tubibona. Ubutumwa Paulo yavuga bwari ubutumwa buvuga ko Yesu ari we Kristo. Haleluya. Buvuga ko Yesu ari we Kristo. Mbega Yesu ko ari we Kristo bisigura iki bantu b'Imana? Yesu ko ari we Kristo birarengeye cyane kumva iryo zina ko ari we Kristo, birarengeye kumva iryo zina. Ubwa mbere Kristo bisigura uwasizwe. Kristo bisigura uwasizwe. Ninde yasigwa? Hasigwa abantu batatu. Harasigwa umwami yarasigwa kugira ngo aganze abantu b'Imana, abaha amategeko meza, abarongore mu ntambara, abagwanirire. Umwami niwe yasigwa. Ubugira kabiri wasigwa yari umuvugishwa, nabi. Umuvugishwa yarasigwa agasigwa guhagarara mu gishingo c'Imana kugira ngo avugire Imana imbere y'abantu, avuga Imana iciye muri we abantu bumve message. Rero Kristo niwe yasizwe kandi niwe Mesiya, niwe yasizwe. Iki ugira gatatu yasigwa yari umuherezi nawe nyene yarobanuzwa amavuta yarasigwa. Rero Kristo Yesu niwe yujuje ivyo bintu byose. Haleluya. Kubera ko abami ba Isirayeli ntibashoboye kurinda Isirayeli, ntibashoboye kuyigwanira, ntibashoboye kuba abantu bagororotse, bose barananiwe. Ariko Yesu Kristo niwe mwami w'ukuri dukwiriye kwizera. Haleluya. Niwe mwami w'ukuri kandi Kristo niwe yasizwe kugira ngo abe umwami w'ukuri arongora abantu b'Imana ku Mana. Kristo kandi niwe muvugishwa ukuri. Muri no mesi hari abavugishwa benshi bavuga bati umuvugishwa profete naka, ariko tuvuge tuti abo bose bavugwa hirya no hino sabukuri, ariko umuvugishwa w'ukuri ni Yesu Kristo. Abandi bukuri bovugwa hirya no hino bovuga inkuru nziza ya Yesu Kristo. Haleluya. Abo nibo baba ariko baravuga vy'ukuri. Haleluya. Rero uwundi yasigwa ari umuherezi yasigwa guhagarara hagati y'abantu n'Imana kugira ngo atange ibimazi. Haleluya. Rero Yesu Kristo niwe muherezi yahagaze hagati y'abantu n'Imana agatanga ikimazi. Kimazi yatanze si mene n'intama, ariko we yatanze umubiri wiwe ugorotse utagira icaha ku Mana. Haleluya. Umubiri we niwe watanzwe ku gicaniro. Ndakunda ijambo riri mu Baheburayo igice c'10 umurongo wa 14 havuga ngo igice c'10 umurongo wa 14 havuga ngo kuko ikimazi kimwe aco catunganishije gose abezwa ukazogeza ibihe bidashira. Uravye muri uwo murongo harerekana yuko atabindi bimazi uyu munsi bitangwa ku gicaniro, ariko ikimazi Yesu yatanze conyene ni kimazi gikwiriye. Haleluya, haleluya. Ikimazi Yesu yatanze ni kimazi gikwiriye. Mbega none intumwa n'ishengero rya mbere ubutumwa ryavuga bwari ubuhe? Haleluya. Intumwa n'ishengero rya mbere ubutumwa bavuga buratomoye cyane. Tusomye mu byakozwe n'intumwa igice ca 17 umurongo wa 2 n'uwa 3 havuga hati na Paulo kama alivyo kuwa desturi yake. Ngo Paulo nkuko vyari umugenzo wiwe akaingia mure walimo, ngo yinjira aho bari akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3
Paulo ngo acavugana nabo amajambo mu vyanditswe amasabato 3 murongo wa 3 akiyafunua na kuwaeleza ya kwamba ili mupasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu na ya kwamba Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndiye Kristo. Mwumvirize, iyo twumvise ngo amasabato 3 muca muvyumva ngaha amasabato 3 no kuvuga na mayinga 3 yiramvuriye. Isabato yaba ku munsi wa gatandatu uno munsi twebwe dufise iyo sabato yabifise ingene itunganijwe. Rero muri ayo masabato 3 Paulo yagiye ayafata yicara abasigurira ubutumwa yari afise bwari bumwe kwari kubasigurira ko Yesu ari we Kristo. Mbega ubutumwa twovuga no munsi muri imisi yacu nubuhe? Ariko ubutumwa nubwo nyene nuko Yesu ari we Kristo. Ko Yesu ari we Kristo naho twabisiguye, ico bisigura niwe muherezi w'ukuri, niwe mwami w'ukuri, niwe muvugishwa w'ukuri. Tuvuze ngo niwe mwami w'ukuri, niwe Imana yatanze kugira ngo agwanire ishengero, kugira ngo aririnde ariproteje, niwe muherezi w'ukuri kugira ngo ahereze ikimazi carimwe kandi ibihe byose umuhuza hagati yacu n'Imana, niwe muvugishwa w'ukuri kugira ngo atubwire ubugombe bw'Imana, atubwire ivy'Imana igomba. Rero biciye muri Kristo mu Baheburayo ngo kera Imana yavuganye n'abasogokuruza mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Basogokuruza si bamwe biwanje, ni basokuruza b'Abayuda, yavuganye nabo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi ibabwira. Ariko ngo muri no misi yacu ngo Imana yavuganye natwe biciye mu kanwa k'umwana wayo. Haleluya! Iyo ni message kabisa Imana iri tubwira aho twumva neza. Muri no misi yacu umuvugishwa dukeneye yemewe ukuri ni Yesu Kristo. Haleluya! Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe isi keneye bantu b'Imana. Uno munsi abantu ntibakeneye amaviza, abantu ntibakeneye amafaranga. Ingorane dufise samahera, ingorane dufise si corona, ingorane dufise si indwara, si biza, si intambara muri Ukraine. Ariko intambara dufise nuko turamenya Yesu, nuko turamenya umwana w'Imana, nuko turamuhishurirwa, nuko tutaramumenya. Haleluya! Uwo wenye niwe Imana yatanze mwinyishu, niwe yatanzemwo igisubizo c'ivyisi keneye uyu munsi. Nagomba ndabereka ikintu kimwe gishobora kudufasha twese. Usomye ngaha mu vyakozwe n'intumwa igice 18 gwera ku murongo wa 24 turahabona umuyuda. Musomye ngaha muraza kubona ayo makuru ni menshi, ariko reka dusome. Basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzaliwa wa Askanderia, mtu wa elimu katika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Mtu huyo alikuwa amefundishwa. Nuvuga ngo ngaha baturiko batubwira umuyahudi umwe izina ryiwe yitwa Apolo. Uwo yari yavukiye muri Alexandria, yari umunyabushobozi mu vyanditswe, yari afise ubwenge cyane, yari umunyabushobozi mu vyanditswe. Uwo rero yari yarigishijwe ngo inzira y'umwami Yesu, kandi ngo yaranayitondera. Ariko hari ikintu cabaye muri iki gice usomye kuva ku murongo wa 24 gushaka ku murongo wa 28. Umunsi umwe aragenda asanga witwa Akwila na Pusikira bariko baravuga ubutumwa bwiza. Yari umugabo n'umugore ba missionnaire, bariko baravuga ubutumwa bwiza, arabumviriza. Apolo ngaha niwe ariko arigisha. Sinovuga ko yari inkuru nziza, kubera ko turaza kubona neza ko ivyo ariko arigisha turaza kubona neza ko mu nyuma yahavuye atahura neza. Pusikira na Akwila bamwumvise ivyo ariko arigisha, baca baravuga neza, barumva neza ko ivyo ariko arigisha hariho gutahura dafise. Ugutahura tarafise rero ni igikorwa ca Yesu Kristo. Ntiyarazi ko Yesu ari we Kristo. Baca bamujana iwabo, baca bafata umwanya wo kumusigurira, wo kumwigisha, wo kumutahuza. Uravye ku murongo wa 28 hatwereka ingene Apolo bamaze kumufatira umwanya wo kumwigisha yatahuye neza. Amaze gutahura ngo acagenda kwigisha abandi, ngo araharira yemeza abandi, abumvisha neza ko Yesu ari we Kristo. No kuvuga ngo Apolo naho yari umunyabwenge ibyanditswe akaba umunyabushobozi muri ivyo, mugabo hari ico atarazi. Ntiyarazi ko Yesu ari we Kristo. Yarazi izindi nkuru nyinshi, yarazi ivyagezwe, azi kubisigura, azi kubitondeka. None museri abanyabwenge mu bya Bibiliya bazi gutondeka ibintu neza, mugabo hageze kumenya ko cha Yesu mu buryo bw'ukuri kugira ngo bamenye ico gikorwa bagishire mu ngiro. Ico kisha kigorana. Nihe hava ko twigisha ibikorwa nkavyo nzira gakiza? Nihe hava ko higishwa imigenzo n'ibiki nkavyo nzira nkavyo rufatiro rw'agakiza?
ariko igikorwa Yesu yakoze cyonyene kirahagije kugira ngo umuntu acizeye nkemu yarakorere muri uwo muntu amushoboze amuhindure amubwire uko Imana igomba. Yesu niwe Kristo, nibwo butumwa bwiza. Ngaha ku murongo wa 28, kwa maana aliwashinda Wayahudi kabisa kabisa. Aha, Yesu kivuga neza, yarabanesheje canke yarabatsinze, aliwashinda kabisa kabisa mbele ya watu wote, akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ndiye Kristo. Haleluya! Yarerekanye mu vyanditswe, arabereka neza yuko Yesu ariwe Kristo. Bakunzi b'Imana, Yesu niwe Kristo, nibwo butumwa bwiza no munsi sikeneye. Ikibazo cawe, ikibazo umwe wese afise mwisi nigishingiye ku ngorane dufise mu buryo canke mu bundi. Isi yuzuye ingorane, irimwo ibibazo bitandukanye, irimwo kubura abantu, irimwo ubukene, irimwo inzara, irimwo biki. Ariko ivyo byose Imana muri Kristo Yesu yarabitoreye inyishu, kuko Kristo niwe mwami. Haleluya! Kandi kuri abo bamufise n'abahigo ko bafise byose. Haleluya! Ariko abadafise Yesu naho baba bafise ibigenda, naho baba bafise ibiki, ivyo bafise nibigira insiguro. Nago ndabwire yuko umunsi umwe Yesu yarazuye Lazaro yarazutse, mugabo Lazaro ntakiriho. Igitangaza gikomeye ni kumenya Yesu ko ari we Kristo, nico gitangaza gikomeye c'ubuzima bwawe, kubera ko naho kiri ingwara uyu munsi, ingwara wozikira ariko ejo zizogaruka, kandi umunsi umwe uzova mu mubiri. Ariko igihambaye abo bizeye umwana w'Imana, abo bamenye ubutumwa bwiza n'abahigwe. Yesu yaravuze ikintu kimwe ngo hahigwa bapfira mu mwami kugira ngo baruhuke ubutame bwabo. Haleluya! Kuri abo bapfira mu mwami, haleluya, baruhuke ubutame bwabo. Inkuru nziza rero nuko Yesu ariwe Kristo. Mbega Imana igomba iki ku bantu bari hirya no hino mwisi? Igomba ko bamwizera, igomba ko tumumenya ko ari Imana yarungitse nk'umwami w'ukuri, ko ari Imana yarungitse nk'umuherezi w'ukuri, ko ari Imana yarungitse nk'umuvugishwa w'ukuri. Haleluya! Abo bamwizeye niwe barongora, niwe baproteja, niwe bagwanirira, kandi abo bamwizeye niwe abavugira hagati yabo n'Imana. Haleluya! Nta makuru y'ivyaha warakoze, y'ivyo wamaze gukora, y'ivyo umaze kugenderamwo, ariko Imana yaratanze inyishu ku musaraba. Wari ukwiye kubimenya, Imana yatanze inyishu. Kristo niwe nyishu Imana yatanze ibibazo vyawe, ingorane zawe izo arizo zose. Yesu yaratanze inyishu. Yesu ni inyishu y'ivyo byose ku bafise Yesu n'abahigwe. Haleluya! Yesu kandi niwe muvugishwa w'ukuri. Biciye muri Bibiliya, Imana yadusukiye umutima wayo wose, ivyo igomba ko tumenya biciye muri Bibiliya yarabiduhaye. Kubw'ivyo rero dukwiye kumwizera, dukwiye kumwegera. Webuye rigumye ifuruka, dukwiye kumwizera we wenyene gusa. Nitwamwizera tuzoronka ubugingo budashira, muri kazoza tuzobana nawe muri kazoza. Haleluya! Ubugingo bw'ibihe byose, haleluya, tuzoburonka atankeka, kubera ko Yesu Kristo yarasezeranye ngo yasezeranye niyo kwizegwa, ngo no kubikora izobikora. Haleluya! Rero bakunzi b'Imana, Imana ibahezagire cane kuri abo bose aho munyumva muri. Nimwizere Yesu ko ari we Kristo, nimwizere ko ari we Imana yatanze nk'inyishu y'ibicumuro byanyu, nimwizere ko ari we Imana yatanze nk'inyishu y'ivyo byose mukeneye. Rero Kristo Yesu yarangije byose ku musaraba, yaravuze ngo tetelesari, yaravuze ngo birarangiye. Kubw'ivyo ingorane zawe, ubukene bwawe, ico cyose nahaba n'intege nke wowe uri kurahura nazo byose, wizeye muri Kristo Yesu, Imana yaratanze inyishu. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibahezagire. Kwizina Nindikumana Jean Marie, nagomba vy'ukuri umwe wese mubazoshobora kumviza buno butumwa bwiza, hari ufise ikibazo azokibaza muri commentaire canke mu ndi buryo bwose, kandi zo twiteguye ngo twishure. Yesu niwe Kristo. Nimero ya telefone 79 840 722, mu Kirundi 79 84 84 ubusa amajana 722. Murakoze cyane.